bose vana murereye hama uyu munsi nje kubeka akantu k'ubwenge guys, nje kubeka akantu k'ubwenge. Okay, uko bisanzwe murabona fone yanje ahantu ndi ikiraduza ikiraduza ndabiki guys ko nshobora guhindura nk'ubu fone yawe warora ahantu ntuze yawe fone yawe ikabura connection ko nshobora guca ubigenza kandi ukaronka connection guys. Nko par exemple okay, mwubu babona ko yadugije reka ndabereke guys icyo ukora wewe ucuza ngaha muri parametre yawe ya telefone, waza muri parametre yawe ya telefone. Okay, ugira ubikoreho guys, waza muri parametre ya telefone yawe, ubona ngaha handitse sim card and mobile network, ndibaza murabona guys solution ndahanyene hanyene ndibaza ucone ruguru kuri limitere niho ufyonda, maze gusonda kuri limitere ndibaza aha murabona aha ngwaha guys, ndibaza murabona ngaha kuri preferred network type ahanyene ufyonda hanyene ucuza ngaha kuri 3G only niho ushira kataje ko 3G only katurabe guys. Uko bisanzwe abona fone yakize amaze kutuza 3G guys, maze kutuza kuri 3G ucusigara wikonegita nyene kuko nyene bisanzwe nuko nyene guys akantu ko nje kubeka uyu munsi. Thanks for watching this video.